Kwigenekerezo rya 28 gitugutu mu nama ya bose yari rongowe n'umukuru w'inama nkenguzamateka, abakenguzamateka barashikirije ibibazo abashikiranganje babiri bari batumiwe kugira ngo batange umuco ku myitwarariko imwe y'abene gihugu. Umushikiranganje w'ubutare n'agataka hamwe n'amasoko ntanganguvu Ibrahim Uwizeye n'umushikiranganje Capitoline niyo nizigiye ajejwe ubudandaji nibo bari baserukiye leta. Mu bibazo bashikirije umushikiranganje w'ubutare n'agataka hamwe n'amasoko ntanganguvu harimwo gushaka kumenya igituma igitoro kiguma kibura mu gihugu kandi iryo kena rikaguma gisubiriza nuko vyoba biva kwishiramwe Interpetrol ryoba giharije isoko yo kwinjiza igitoro mu gihugu n'icokogwa kugira ngo igiciro c'igitoro kireke kuguma gihindagurika. Musanzwe mubizi ko ibitoro ntabwo ari ibintu twe twiyumburira ngaha mu gihugu, ni ibintu dukura hanze, hanyuma ikindi naco nuko nkuko bisanzwe bimeze singaho yene mu gihugu iwacu n'ahandi birabashikira nkuko uyu munsi turiko turavuga hari ikibazo ca gaze mu bihugu vy'Iburayi bitimbura gaze ingorane natuye gushikirwa n'ikibazo c'ibitoro gihe tutavyimbura nivyo biradukora ko kanatsinda dusanzwe tuzi akamaro k'igitoro muri iki gihugu cacu. Ariko ntabwo twicaye mvuze gutyo nuko muravye ibitoro ku munsi birashikaho ugasanga mu ndwi byamaze kuduga igiciro ku masoko mpuzamakungu. Aho hambere niho byigeze gukoroka gato igihe corona yari yasaze cyane tutari bwayimenyere, byaramanutse hama turaronka agahengwe. Ariko kandi aho tumaze kwimenyerera corona byarasubiye biraduga gushikaho ubu byaduze gusumba n'igihe aho corona yari iri igihe corona itaraza. Ubu byaraduze gusumba urwego kuko dafise tableau ivyerekana ko turafise na logiciel ku munsi turaba kugira tumenye mbega igitoro kigwa ngahe mu masoko mpuzamakungu kugira tumenye ukuntu turegira abo duha amafaranga y'agaciro bagiye hanze tuzi twebwe uko kigugwa. Iyo ni intambamye ya mbere mwumva ko igiciro gihinduka ko bukiye ko bwije, ngira tuzoronka agahengwe igihe Imana niyo dushoboza kugira natwe turabukuntu twocimbura ngaha dushobore twamaze kwiha natwe ico dutunganyiriza ngaha mu gihugu cacu. Ariko kandi notre monnaie iguma ihindagurika. Hari ikintu novuga twita structure hariho commission ad hoc ihari kuko igitoro kirima produit hautement stratégique, hama iyo commission irimwo abava muri structure zo hejuru superstructure na twebwe tureza tukaraba muri iyo structure kugira dupange mbega igitoro kigizwe kurangahe ku isoko mpuzamakungu, yaba essence igizwe kurangahe, mazuti igizwe kurangahe, petroli igizwe kurangahe na fuel igizwe kurangahe na bya bitoro duhereza indege igizwe kurangahe. Bigaca bituma tumenya amafaranga natwe tuza guha abo bantu baza kurangura ivyo bintu. Ariko notre monnaie des fois irahinduka. Nk'ubu structure imperuka gusinya ordonnance yari itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. La monnaie twayivunja kuri 1995 dolari rimwe. Ariko uyu munsi idolari igezwe au niveau central 2013,42-49. Twe turiho amafaranga genda muzana igitoro hanyuma ayo tubahaye nabo batuzanira amarundi bakashira muri BRB hama tukereza tukabaha amadevize bakaja kuzana. Uravye iyo fluctuation ukaraba uko kuntu bigenda birahinduka, ça joue aussi au niveau y'igihe bagiye kugura igitoro. Bwa mbere bo n'abadandaza baba bakeneye kunguka, ico ni cyambere, hanyuma bakifuza kungukira henshi
kuvuga kuko uravye muri structure turaraba les importateurs mbega bunguka gute tugashiraho des balises mbega batari aba importateurs nabo bunguka gute nabo tugashiraho balize kuko barahari ama station murazi ko ari mu gihugu hagati menshi barya suko ari aba importateurs mugabo nabo baraza bakagura baba bafise nabo inyungu yabo ivyo rero kenshi hari igihe baba bakeneye speculation à ce niveau là bakeneye speculation natwe urumva tuca dufunga kugira ntihabe speculation ko iduze hariho n'ibindi bintu bishobora guca biduga no bahumuriza yuko ntanzo ziko zirasha igitoro tucamiza ko ijisho ku munsi n'ubu ndiko ndaza ko nazindutse nza nahuye n'amakamyo ariko aramanuka Bujumbura byumvikana ico twe tuko turakora gusa tuguma tubwira surtout aux importateurs ko bafise deux qualités d'abord il est importateur ahandi arakidandaza kandi hari igihe rero akizana kifuza ko akidandaza ibiwe mu station propre yiwe gusa ntahe abandi haure niyo tugwana tuvuga duti no Igitega dugana igitoro dugana imuyinga kumwe nta mu importateur dugana ikaruzi dugana mu Cankuzo rero ugasanga tuko turakwegana kugira turabukuntu bo kidugana ngabo kandi ndabimenyesha neza yuko burya mu kwezi dukonsoma uturu imiliyoni 20 z'ibitoro miliyoni 10 za mazutu ni miliyoni 10 za essence on doit travailler kugira turabe neza yuko igitoro bazanye tugwane nabo bakidugane à l'intérieur hanyuma kandi ntihabe des spéculation nk'izo twari tumaze iminsi turiko turabona zituma dufata mwashaka n'ingingo zitabereye zo kubuza abantu kujana amabido par peur que uriko uranonsa peneri de ubugiye kukigurisha ku mabido ku maritiro niho twaje dufata ingingo tuvuga duti reka tuzoba dutanga uburenganzira anatanda turiko turabitunganya abafise des groupes abafise des machines abafise bamenye ukuntu bagitransporta hanyuma mwatubajije mu kibazo gikurikira mbega Société Interpetrol mwabajije muvuga ko yo bifise monopole yo kwimporta igitoro kandi ko effectivement bishobora gukonstituwa une entorse reka bikanatera n'ikibazo au niveau y'igihugu nukuri nagira ndamenyesha ndabwiza ukuri yuko nta monopole ihari mu gitoro nta monopole ihari kuko ubwa mbere harigeze gushikaho haba hari aba importateurs bashika 15 igitoro hanyuma ku mpamvu yuko batakora novuga ivyo ubushikiranganje bwabasavye baja en dehors ku mpamvu yihe musanzwe muzi ko naco twosaba abene gihugu ko nibakore ibishoboka byose dukore ivyo tuma turime dukora ivyo tuma dushora hanze twongere natwe tugwiza umwimbu twongere tuzane novuga amafaranga y'agaciro mu gihugu abe menshi kuko udakora ivyo bintu bisha bituma amahera ahari mu gihugu ariho mugabe ico gihe cyo tuyaplaça ku ma produits stratégiques kuko ntushobora kuvuga ngo umuntu azanye umunyu akuye muri Tanzania aho umuha amadevize umuntu agiye kuzana impuzu akuye ahantu umuha amadevize kugira tubikore nuko bwa mbere duhimirize abo turi kumwe abene igihugu bagwize umwimbu dushore turonke amadevize menshi cyane mu gihugu aho musesekara ivyo rero byatumye abahabwa amadevize ico gihe abo 15 ntiyaja kuzana igitoro wacu usanga agiye kuzana igitoro bamuhaye miliyoni 2 z'amadolari ugasanga azanye igitoro c'umuliyoni w'amadolari none kiyo ko wamuhereye ayo mafaranga kugira azane igitoro ayandi yakojeje iki usanga yajanye mu vyiwe abo rero bagiye bafata ingingo baravaho ubu rero akaba hasigaye no kwita aba importateur bashika 6 kandi bazana igitoro bahaga amafaranga bakazana igitoro nabwiye ko n'ubu aha amafaranga yo kuzana igitoro
Ibindi bibazo vyashikirijwe uwo mushikiranganji harimwo ivyerekeye ico bakiriko kirakogwa mu gukinga amasanganya aterwa no kurahura umuyaga nkuba mu mihingo imwe imwe y'igihugu, ico bakibuze kugira ngo ubutare bwa nikele bw'imusongati mu ntara ya Rutana butangure kwimbwa n'ibindi. Umushikiranganji yaratanze umuco ku myitwarariko n'ibibazo vy'abakenguza amateka. Nivyo uri gufata ibarabara rya Jenda kwitangura gato ku Musaga uri kuragenda hari ahantu hari umukenguza amateka ngaha yabinyeretse hama igihe kimwe afata ngenda mwijoro kuraba uko hateye umenga ni inyenyeri ziriko ziraka aho hantu kandi ubona ko atana amabarabara sikiyasiyo amabarabara ahari hama bukeye naciye nja kuraba ukuntu aho hantu hari installé sinzi aho bakwiye ubuhinga mugabo ushobora kutwononera basanga bakoresha file imwe urusinga rumwe agakura urusinga kajana agahereza uwundi ingo ugasanga netre bayikura ahandi hantu bakikurira muri toilette netre kuhinga aho babukuye agashana niyo phase gaca yiyakiza amatara ngo twasanze natwe ubwacu bidutera agahombe kadasanzwe ku matransformateur dufise twafashe intumbero yuko ico kibazo naciye nkorana n'abayobozi bakuru umuyobozi mukuru wo muri Regides kugira twige iyo cas specifique tumenye n'igihe byavyutse musanzwe ico kibazo caje igihe twari mu bibazo 2015 kuza Regides yaragenda kubuza gufata imipanga ntibikunda twebwe ubu qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faudrait-il tuje gukupa amatara canke twobashira amatara abone difforme kuko barayakeneye cyabaye ikibazo cavuga nti twebwe umuyobozi mukuru avuga ko il y a des transferts adaptés ku rusinga rumwe ziriho reka tuzirondere hama tugenda abo bantu kugira tubakirize ko ubwa mbere turifuza ko tuduza l'auto d'électrification mu gihugu cyacu gisanzwe ari nkeyi ni nto cyane dans la sous-région byumvikana ko cyane twarasinziriye abari bajejwe twari tujejwe igisata kirimwo amatara kuko ahandi ndiko ndara mu burere butandukanye twe turi hasi cyane hanyuma ndamubwira nti ico kogwa duhige genre de transfert nk'izo tugende tuzishireyo ko uvuze ngo ugende wimplante amapoto neza ifo ko ufise amabaraba meza tusa hanyuma muri politique dufise ni kuduza taux d'électrification abene igihugu bakaronka amatara chemin de fer nibyo tuko tuyifuza ko inyaruka ejo bundi harabaye ni na mantuze yasinywe yemejwe ko mugenzanje azohava agenda bakagira novuga memorandum d'entente kandi baza ko yarasinye kuko kenshi hari gihe iyo bahuye nk'umukuru w'igihugu yaheruka hari ndibaza ko byaba byarakozwe cyo kugira irya chemin de fer ize inyaruke kuza idufashe hanyuma irakoresha koko uko ivuze amatara jewe ndibaza turafise umwanya wa collecte y'uburyo buzokora irya chemin de fer hanyuma muri Musongati hari mu kuja amatara vuba ni haje amatara chemin de fer zoronka amatara yokoresha kumbure harakenewe umuriro mwinshi cyane wo kugira habe exploitation ya nikele kugira ya mavago asubiye inyuma agenda ajanye nikele nabyo twaramaze gutegura yuko mu exploit azoboneka comme tuzohashira umuriro turashaka kuhakondansa umuriro mwinshi ko dukora en réseau tuja tuvuga duti reka dukubite nka 15 megawatt 20 megawatt ziroranye harya hantu kitaske l'exploitant ahezagire gute yexploiter afise umuriro binabaye ngombwa l'exploitant twomusaba ko acagira solaire cette fois-ci iri muri iyo zone yiwe ayikoreshe ku murango mwijoro acakoresha umuriro tuzo twamuhaye tuko turabitegura nta kibazo gihari kandi turifuza ko iyo chemin de fer yoshika. Ibindi bibazo abakenguza amateka bavyerekeje ku mushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mu byo bamubajije
harimwo ibijyanye no gushaka kumenya igituma haguma haboneka imirongo minini y'abantu barindiriye amabisi mu gisagara cya Bujumbura, kandi leta yarorohereje abadandaza bifuza kwinjiza mu gihugu imodoka zunguruza abantu, igituma ibinyobwa bihingurwa n'ishirahamwe Braludi biguma bikena mu gihugu, cyo kimwe n'isima ihingurwa n'ishirahamwe Buseko. Abakenguza amateka barashatse kumenya kandi ryari ishirahamwe Otrako yunguruza abantu ritegekanya gusubiriza imodoka zishaje, ibijyanye n'inzoga yitwa Karibu yonona amagara y'abantu, bikaba bikenewe ko bagarukirwa. Nagire mbaze kuvyerekeye abunguruza abantu mu miduga prive. Mu misi yahera mwarashinze ibiciro vy'amabus, cyane cyane amabus agenda ruguru. Mu misi ya mbere barabikurikiza, mugabo muri iyi misi usanga abo ba prive bishira ko amapri bishakiye. Twagire tubabaze none muba mumaze kumenya ko abo ba prive bishira ko amapri yabo uko bavyishakiye. Nigiki muri ko murakora kugira iyo ngorane iheze, kuko abene gihugu hariyo benshi bafite amikoro make, nuko twifuza yuko abo ba prive iryo tegeko mwatanze yuko bugira bushaka amapri par rapport y'ibirometero byaho baja. Niki kitara ni kubera iki ivyo iryo ngingo batabikurikiza. Otrako yarishira hamwe mu bisanzwe ryari regulateur, ugasanga igiciro cya Otrako ndibuka turi abanyeshuri tuza kwiga ngahe Gitega, twaca tuvuga turindire Otrako ko n'amahera make yari regulateur. Otrako rero itakihari urumva ko atari regulateur ahari, uko regulateur hajya nturiza wibaze bona amategeko arashaka kuba hari mugabo ibintu nibihinduke ntibigenda neza. None muri ko mwakora iki dufasha n'ukuri turabatumye muri leta kugira Otrako isure kuronka ubushobozi bwo kuronka amabisi hanyuma isure kuba regulateur. Abakenguza amateka bahejeje gushikiriza imyitwarariko yabo, umushikiranganje yaciye atanga umuco. Nivyo ubushikiranganje bwarashinze ivyo biciro. Nobamenyesha ko mu minsi yeze twazungurutse intara zose zigize igihugu cacu, harimo ntara zishika nka 3 babitumenyesheje batubwira ati muraturabira twebwe turiko turahohoterwa, aho ni nko mu Cankuzo navyo nyine turiko turabikora kugira ngo abafite ama agence ya transport aja muri izo ntara zitandukanye za Cankuzo, za Ruyigi, nabo nyene bareke kwigira bareke gukora uko bishakiye mu gucinyiza abene gihugu mu kubaka amatike y'umurengera. Ico kibazo naco nyene turiko turagikora.